Shalom shalom bene data nshuti z'umusaraba abana b'Imana mwese aho muherereye hose ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe nitwa Abeli Mbonimpa ngiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana ry'ubugingo. Mwene data nkuzaniye ijambo rikomeye cyane ritubwira ukuntu ivyagezwe canke ivyanditswe vyera bidashobora guhinduka, bidashobora kunyiganyizwa, bidashobora gukugwaho. Ivyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana Yesu ntiyaje kubisenyura ariko yaje kubishitsa. None rero mwene data, hariho abantu benshi bibaza bati turi mu bihe by'umwidegemvyo, turi mu bihe by'umwidegemvyo, umuntu wese yokora ico yishakiye. Ugasanga benshi bavuga ngo amabwirizwa yaravuyeho, ngo ivyagezwe 10 ngo ntabikiriho. Mwene data, abo bari beshe. Uno munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu wese azohirahira akagira na kamwe akuyeko, akagira akadome na kamwe akuyeko, yuko nawe bazomukura ku mugabane wiwe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo utangure gutinya Bibiliya, utangure gutinya Imana, utangure gutinya ivyanditswe. Twabifashe minenegwe, ariko noneho hari ibintu bizodukorako. Nimuze twihane, nimuze turondera Imana. Amadini yaraduhenze, amadini yaratuyobeje, twarataye inzira turahuba. Abantu baca batangura kwemera ivyo amadini yavuze, baca batangura kuvyemeza ngo nivyo. Ariko heraba noneho Bibiliya iriko irabagiriza. Ngiye kubereka amajambo akomeye azotuma kuri wa musi umuntu wese ataronka ico yireguza. Abakristo benshi bagiye kurimbuka kubera yuko bazimiye, bakazimizwa, bagaca baja nago. Ndagira ndababwire yuko muri gurupe b'amaso dutegerezwa gukanguka, dutegerezwa gusoma, teza kwikangura. Nimukanguke mumenye yuko amadini yabazimije yabayobeje. Mwarahuvye, nimuze aho mugeze, nimuze turabe ano majambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 5, maze dusome duhereye ku murongo wa 17. Yesu ashitsa ivyagezwe. Ndagira ngo dusome iri jambo ry'Imana, hanyuma wowe mwene data uca utangura kwibaza aho uhagaze naho ugeze, maze niwasanga warahuvye, warataye umurongo, uca utangura guca bugufi hanyuma wihane. None rero reka tubanze tuje imbere z'Imana, hanyuma dusengere iri jambo ry'Imana. Wera Mana data wa twese, ndagushimiye kuri ubu butumwa bwiza. Ndasengeye ubugingo bwanje, ndasengeye mwene data ariko arumva ubu butumwa bwiza, umunagure umuvugutire, maze yongere gutega amatwi kandi atahurishe umutima. Mbishimye nkenguruka kandi ngutazira. Urakoze, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Dusome amajambo y'Imana. Matayo igihimba ca 5 umurongo wa 17. Yesu ashitsa ivyagezwe. Dusome mu izina rya Yesu. Ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Bene data, umva tega amatwi. Hariho abantu benshi bitwaza bavuga yuko Yesu Kristo yaje gukuraho amabwirizwa, yaje gusenyura. Ariko Yesu hano arabivuza bitomoye ati sinaje gusenyura ivyagezwe. Nibihe vyagezwe mwibaza yuko Yesu yaje gusenyura? Nayahe majambo mwibaza yuko Yesu yaje gusenyura? Amajambo y'abavugishwa n'Imana Yesu ntiyaje kuyasenyura ariko yaje kuyashitsa. Tubandanije kuri no murongo wa 18 haravuga ngo ndababwira ukuri, gushitsa hejuru n'isi bizoviraho, nta nakanyuguti na kamwe canke nakazatsa bizova ku vyagezwe gushitsaho, vyose bizoheraherezwa. Imana idufashe cyane, Imana itubabarire, Imana itugirire ikigongwe. Mwene data, ngo gushitsa hejuru n'isi bizoviraho, nta nakanyuguti nta nakazatsa. Tureke no kuvuga ngo urudome gose, kurumanyura, kurukurako akantu k'akanyoronyondwe, ugashaka kumodifiya kugira ngo hindure, ngo nta na kamwe kazovako. Haleluya, Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero ndagira ngo ndakubwire tukiri hano yuko Bibiliya yanditswe mu buryo bw'amategeko. Iryungane ryose n'amategeko.
hari abantu benshi bafashe mbere baca bagenda berimina bakurako. Abantu benshi baravuga ngo hariho abantu bazohindura Bibiliya, ariko ndagira nkubwire yuko abakristo ubwabo nabo barahinduye Bibiliya, mbere nibo batangwe kuyihindura. Mu kuyihindura baciye bafata ibintu byose baravyubika, batangura kwemeranya na Antikristo. Murabona yuko Antikristo yafashe ahindura amategeko, ahindura ibihe, ahindura amabwirizwa. Yafashe umunsi w'isabato arawukuraho, amaze kumaririkanya, hanyuma acafata n'iyindi minsi yose acarameranja arakuraho, acafata n'iyindi minsi yose aravangatiranya kugira ngo abantu bikunde bazimire. Hanyuma rero abantu bagacavuga ngo ivyo ngo ni ivy'Abayahudi, ngo ni ivy'abakera. None ko vyari ivy'abakera, uyundi munsi Yesu yahinduriyeko n'uyuhe? Ko mbona bitigeze bihinduka. Iminsi yagumye ari indwi mu ndwi, kandi isabato yagumye ari isabato, ntiyigeze ihinduka. Ariko Antikristo amaze kuza yaciye afata ibintu byose arabihindura. Yabihinduye Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, niho baciye bafata iminsi Imana yaremeye ko batangura kuyita yandi mazina, batangura gufata yandi mazina. Umunsi w'isabato batangura kuwukuraho, baca batangura gufata yuko umunsi Yesu yazukiyeko wari wo munsi wa mbere, baca batangura kuwita yuko ari wo munsi w'akaruhuko. Hanyuma umunsi w'isabato baca bawita umunsi ugira gatandatu, ariko ubundi umunsi w'isabato ntabwo ari gatandatu, ahubwo ni indwi. Sabato bivuze indwi, seti, saba, sabato bivuze ndwi, ariko abantu baciye bafata iryo ndwi bararikuraho baca bavyita gatandatu. Uno munsi abarundi benshi bavuga ngo urazoza kundamutsa kuwa gatandatu, ngo tuzogira igikorane kuwa gatandatu, ngo igikorane c'ubutumwa bwiza kuwa gatandatu. Mwene data, nimwiyumvira ukuntu abarundi, abapentekoti, abaporoti, abagatolika bama baravuga bati nzoza kukuramutsa kuwa gatandatu, tuzogira ubukwe kuwa gatandatu, tuzogira igikorane kuwa gatandatu, kandi uwo munsi wa gatandatu bakaba banyuranije n'ibyo bita samedi. Samedi bivuze ndwi, sabato bivuze ndwi, isabato bivuze ndwi. Mugabo bo bagaca bahindura bati ivyo Bibiliya ivuga turavyiyamirije, umunsi w'isabato tuwise ko ari wa gatandatu, kandi umunsi w'isabato wagomba kuba ari ndwi. Isabato byitwa indwi, seti, saba, isabato, indwi. Ariko no munsi n'abapastori baravuga bati kwa gatandatu uzogira igikorane, ugaca usanga bati kwa gatandatu zoraganisha, bagaca babikora uko. Hanyuma rero bakazimiza n'abandi. Mwene data, nimwiyumvira ibyo bintu ukuntu byabaye, muce mutangura kwibaza ukuntu abarundi bagiye nago bagaca bagenda muri ubwo buzimire bwo kwita umunsi w'indwi bakawita uwa gatandatu muri iki kirimi c'ikirundi c'iwacu. None rero ndagira nkubwire yuko baciye bafata umunsi wa mbere w'imisi indwi, murawuzi mwese umunsi wa Bibiliya, aho bo wisi wa mbere w'imisi indwi baciye bawita ko ari wo munsi urangiza icumweru, ari wo munsi w'indwi. Urumva yuko baracuritse, barazimije, baracuranura, kuko atanumwe ashobora kuza kubivuguruza. Ariko ndagira ndakubwira yuko Bibiliya ariyo ibivuguruza, kandi uyu mukuru cyangwa uwo mutware bari baramuvuze muri Daniyeli igihimba c'indwi. Ayo majambo yari yaravuzwe n'uwavugishwa n'Imana Daniyeli igihimba c'indwi umurongo wa 25 haravuga ngo isumba vyose azoyivuga kwa majambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba vyose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice c'igihe bizoshirira. Mwene data, uyu mwami, uyu mutegetsi ari wa Antikristo yagiye gukuraho amategeko n'amabwirizwa vy'Imana, agahindura n'iminsi. Uwo niwe yaciye atangura guhindagura byose. Ivyo vyagiye gushirwa mu ngiro mu mwaka w'1740 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Niho bagiye kubishigikira, baca batangura kumodifiya, barahindagura.
umunsi w'Imana, umunsi Yesu yazukiye ko ari wo munsi wa mbere w'iminsi indwi, baca bawita yuko ari umunsi witwa dimanche, no kuvuga ngo le dieu du soleil, umunsi mukuru wo guhimbaza izuba. Umunsi wa mbere ari wo wari umunsi witwa wa kabiri muri Bibiliya, baca wita le dieu de la lune. Iyo ufashe mu gifaransa ukavuga lendi ni kuvuga line hanyuma ugaca wongera ko day. Lendi ni umunsi mukuru w'ukwezi. Mardi wabaye umunsi mukuru wa Mars, no kuvuga basenga ibigirwamana bakurikije amaplanete ari hejuru. Hariho amaplanete ashika indwi Abaroma n'Abagiriki bahimbaza, no kuvuga yuko Abagiriki bamaze kuja ku butegetsi bahimbaza ivyo bigirwamana. Bobo ntibari bazi ijya minsi Imana yaremeye ko ijuru n'isi, ivyo vyari ivy'Abayahudi. Ariko Abagiriki bo bari bafise imana zishika indwi bahimbaza, harimo umunsi mukuru w'izuba, ikigirwamana c'izuba, ikindi bagafata ikigirwamana c'ukwezi, hanyuma bagaca bafata ikigirwamana c'iplanete yitwa Mars, bagafata n'ikigirwamana c'iplanete yitwa Mercure, bagafata n'ikigirwamana c'iplanete yitwa Jupiter, hanyuma rero n'ikigirwamana citwa Venus. No kuvuga yuko rero ku munsi wa gatandatu naho bahimbaza ikigirwamana citwa Saturne. Rero dufashe ibi bigirwamana byose, ivyo nivyo Abagiriki bahimbaza nk'Imana. Hanyuma Abaroma bamaze gukura Abagiriki, Abaroma baciye baza kubishira mu ngiro. Mu nyuma Yesu yaraduze mu ijuru, baca bafata umunsi w'isabato bawuhindura bawita umunsi mukuru w'iplanete yitwa Saturne. Ikigirwamana ca Saturne baba arico bitirira Saturday mu Congereza. Iyo mufashe mu Congereza mukavuga Saturday, muamuje kuvuga iyo Saturday ya Saturne, no kuvuga ngo n'umunsi mukuru wo guhimbaza Saturne. Hanyuma Sunday ukaba ari umunsi mukuru wo guhimbaza Imana y'izuba. Hanyuma lendi bikagaruka mu gifaransa ukaba ari umunsi mukuru w'ukwezi. Hanyuma mardi ukaba ari umunsi mukuru wa Mars. Hanyuma mercredi ukaba ari umunsi mukuru wa Mercure. Hanyuma jeudi ukaba ari umunsi mukuru wa Jupiter. Hanyuma vendredi ukaba ari umunsi mukuru wa Venus. Ivyo bigirwamana byose nivyo byavuye byinjizwa mu buzima bw'Abakristo, ariko ivyo byagiye gushirwa mu ngiro inyuma y'imyaka myinshi cyane, guhera mbere mu myaka y'1740 niho babishinga mu itegeko, barabishinga barabishigikira. Mwene data rero uyu antikristo yaratanguye kuzimiza, ariko Abakristo baca baja nago baca baravyemera. Ahubwo bumva n'umuntu abivuze ngo ivyo nivyo Abadventiste, ngo ivyo nivyo Abayahudi. None Bibiliya yoyo niyazingurwa ku munsi w'imperuka, Abakristo, Abaporoti n'Abagatolika muzogirirwa gute? Bizogenda gute? Nimuze turabe aya majambo Yesu Kristo ariko arigisha, ariko arasemerera mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 5 kuri uyu murongo wa 18. Yesu Kristo aravuze ngo ndababwira ukuri, gushitsaho ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe gushitsa aho vyose bizoheraherezwa. Imana iriteguye gusozera igikorwa cayo n'imirimo yayo. Rero abo muri groupe b'amaso nimuze twikangure, dutangure kurimbura no gusuzuma, turabe aho tugeze, turabe ico Bibiliya ivuga, tube maso, tureke kujuragirika, tureke guhushagirika, tureke gukurikira amadini, tureke gukurikira gakuku, nimureke gukurikira abazimiye, nimureke kuzimira. Mwebwe mugize groupe b'amaso kugira ngo mwikangure maze mube maso, hanyuma murorere databuja. Ku murongo wa 19 aravuga ngo kuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mu ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uyitondera akayigisha, uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Nagira ngo nkangurire umukristo, nagira ngo nkangurire abavuga butumwa, nagira ngo nkangurire abapastori, nagira ngo nkangurire abigisha, nagira ngo nkangurire umuntu wese yahawe igikorwa cibango mu ishengero, ndamukangurire ndamubwira nti
nimukanguke mumenye yuko iyo umuntu atanguye kuvuga ukutariko muri Bibiliya agatangura kuvuga ngo ivyo byagiye guhinduka ngo kubera yuko ngo vyahinduwe ngo n'abaroma ngo none rero ko abaroma babihinduye ngo twebwe nta mpari y'ibihuza ngo nimuze dupfe kuvyemera ngo nta bubasha dufise bwo kubihindura. Mwene data, uzokwitwa muto mu bwami bwo mwijuru, uzokwisanga uri gatoya. Niwigishe nk'uko Imana ibivuga. Ndababwiza ukuri yuko amabwirizwa 10 Yesu ntabwo yaje kuyahindura. Ibintu byahindutse n'ibintu by'amabwirizwa y'abalewi n'ay'abaherezi n'iby'urusengero rwahera cyane n'ibindi. Ivyo byarakuweho. Urusengero rwarakuweho. Ibikorwa by'abaherezi byarakuweho. Ivy'ibimazi n'amashikanwa ivyo byarakuweho. Kuko igituma byarakuweho, nta muherezi akiriho. Niyo yohaba nta hariho yobikorera kubera ko urusengero rwasenyuwe. Ariko ikintu kitigeze kinyiganyizwa, amabwirizwa 10 ntiyigeze anyiganyizwa, aracariho ukuri kwamye. Ibwirizwa rivuga ngo ntugasambane, none woca wemerera abantu gusambana? Ibwirizwa rivuga ngo ntukagirize inyoma mugenzi wawe, none woca wagiriza inyoma mugenzi wawe ngo ivyagazo byaravuyeho? Ibwirizwa rivuga ngo wubahe so na nyoko, none woca urikuraho ngo ni kubera ngo turi mu isezerano risha? Ibwirizwa rivuga ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato, none iryo bwirizwa woca urikuraho? Mbega Imana yaravuyeho? Isabato iracariho kandi rindirijwe ko abera biteguye kuzoruhuka ibihe byose. Rero igikwiye nugukurikiza inyigisho z'umwami wacu Yesu Kristo. Yavuze ati ni vyiza gukiza abantu ku munsi w'isabato, ni vyiza gukora iciza ku munsi w'isabato, ni vyiza kutarera amaboko ahubwo mugafasha abandi ku munsi w'isabato. Ukareka mwene nyoko arimwe aramererwa nabi, ntuce umutana umuta nk'utumwavu ngo ni kubera ngo ari ku munsi w'isabato, ugaca wicara ukaramvya ukagorora amaguru ukaja kuryama, kandi ngo ni kubera ngo ari ku munsi w'isabato. Ugomba gukora iciza ku munsi w'isabato, ugomba guhaguruka ukaja gusenga, ugomba guhaguruka atazira Imana. Hari abantu bafata amasuka bakaja kurima ku munsi wa gatandatu, hanyuma ku munsi w'Imana bakaba ariho biyoza neza bakagororoka bakaja gusenga. Nagira ngo ubwire yuko iyi minsi 2 yose twayihawe kugira ngo duterane. Nagira ngo nkangurire amashengero y'abakristo bose, mugire ibikorane ku masengero iwanyu, nimuterane ku isabato, mumenye ko ari umunsi w'Imana yaruhukiyeko. Imana iracariho, Imana iri mu ijuru kandi irabibona. Wewe mukozi w'Imana, teranya abantu babwire basenge ku isabato. Kuba Mungu mugaruke musenge. Umunsi w'indwi utwibutsa igihe Imana yaruhuka. Umunsi w'Imana utwibutsa igihe Yesu Kristo yazuka. Mwene data, nimba mwibuka yuko Imana yaremye umuntu ku munsi wa gatandatu ikaruka ku munsi w'indwi, mumenye neza ko ari wo munsi Yesu Kristo yapfiriyeko ku munsi wa gatandatu, hanyuma akarara mwumva mu isabato, bukeye kuwa mbere iminsi 7 akazuka. No kuvuga ngo icakozwe mu isezerano rya kera nico congeye kandi kunagurwa no kuvugururwa mu isezerano risha. Namba Imana yaremye Adamu ku munsi wa gatandatu ikaruka ku munsi 7, no kuvuga ngo Yesu Kristo nawe amaze gucumitwa icumu mu rubavu, nawe yavuye amaraso, hanyuma ishengero riravuka. No kuvuga ngo mu rubavu rwa Adamu havuyemo igufa, iryo gufa baralizanira Adamu bati nguyu umugore wawe. Yesu Kristo rero nawe yaremye ishengero risha, araryishira kugira ngo ageze, kuko ari wo mukuru w'ishengero. Yaraducunguye, yaradupfiriye. None rero byose byakozwe kimwe nk'uko ibyagiye bikorwa mu isezerano rya kera, niko no mu isezerano risha byagiye bikorwa. Nagira ngo ngusobanure nkubwira nti mwibuke guterana mu bihe by'ibiterane byo kwa gatandatu, muterane musenge. Ku munsi w'Imana mwibuke guterana musenge Imana. Ndagira ngo ubwire yuko nimba utanguye kwigisha abandi ubazimiza, nawe kuri wa munsi bazokubaza bati we Bibiliya wayisoma yicuritse, wayisoma gute, ni gute wabisobanura? Uzokwitwa muto mu bwami bw'Imana, kandi ngo uhindura amategeko Imana izomuhindura, iyongere kumwongeza canke imugabanye ku vyiza yohawe, canke imwongereko ku byago yohawe. Mwene data,
nimujijuke mumenye yuko ari igihe cyo gukanguka, muve inyuma y'amadini. Amadini yarabazimije, ugasanga abantu bagenda bazimagirika batazi iyo baja kandi bafise Bibiliya yera. Mwene data nimwikangure, iyi ni nyishu ije kuri mwebwe. Ku murongo wa 20 bavuga ngo, ariko ndababwira yuko ukugororoka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Iri jambo rije kuri wewe, rije kuri jewe, rije ku mukristo, guhera ku mukristo mutoya, yuko ukwizera kwawe, ukugororoka kwawe, ukwihana kwawe ni kutaruta uko abakuru b'amadini ntimuzoruha mwinjira mu bwami bw'Imana. Muhava muca muvuga muti ivyo vyabwirwa abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bo mu gihe ca Yesu. Uno munsi hariho abateologiye, uno munsi hariho abakuru b'amadini, uno munsi hariho abantu bize abitwa abadogitere w'ijambo ry'Imana, bakubwira bati Sabato yaraheze, bakubwira bati amabwirizwa 10 nta bikiriho, bakubwira bati ivyo byose byari vya kera. Ariko ndagira ndabwire yuko Yesu avuga ati nta nakazatsa nakamwe kazovaho. Tugomba kubanza kubahiriza ivyanditswe muri Bibiliya imbere yuko tuza kwinjira mu vyampwemu. None uzobwira abantu vyampwemu utabanje kubabwira yuko icaha ari icaha kugira ngo umuntu acihane? Banza ubwira abantu bihane, banza ubwira abantu umunsi Imana yaremeye ku ijuru n'isi ikaruhuka ku munsi ugira indwi. Banza ubwira abantu ingene Yesu Kristo ataje guhindura isabato, ahubwo yaje kuyishitsa, kuko Yesu Kristo ari we buruhukiro bw'isabato bugenewe abantu b'Imana. Bisobanurwa ngo wubahiriza amategeko y'Imana, ugaca ubizana ukaruhukira muri Yesu, hanyuma Yesu akakuhagira akagukura ko amuvumo. Mugabo ntibivuze yuko uza guhonyanga amabwirizwa y'Imana. Rero ndateye akamo abakozi b'Imana aho muri hose, mumenye yuko Antikristo yahagaze i Roma akazimiza. Antikristo yarahagurutse acaza no mu madini y'abaporoti. N'ivyo Martin Luther yari yatanguye guhindura byose byabaye ubusa. Ubu bose baragiye nago baravyemera, barazimira. Ugasanga ku munsi wa gatandatu wagera bagafata amasuka bakayakarisha, bakaza kwirirwa bararima. Hagera kuwa Mungu bakamesura gahuzu bakaja gusenga. Mwene data, none iyo sabato yahinduriwe kuwa Mungu, mwabihinduye ryari? Canke iryo tegeko ninde yarishinze? No kuvuga ngo ni Antikristo yarishinze, mwagiye nago muca muravyemera. Ni nkuko abantu no munsi bariko baritabira imihamagaro yose y'ivyo Nouvelle Ordre Mondiale iriko irababwira, bagace baja nago maze bakavuga bati niko bimeze kuko tabikoze ntitwobaho. Abantu bose bagaca babijamwe bakavyemera. None he ngaha rero inzamba igiye kuvuga, maze usange warasigaye. Abantu benshi bagiye gusigara kubera yuko batigeze bumvira ukuri ngo batahurishe imitima. Ndagira ngo ntera kamo abakozi b'Imana aho bari hose, bikangure, bamfashe, bongere guhagararira ukuri, muve inyuma y'ivyubahiro. Ngo havu bivuga bo havubura abakristo, ngo havu bivuga ngo ntibokwemera, ngo havu bivuga ngo havunyuranya na musenyeri, ngo havu bivuga havu usanga unyuranije na pastor canke padiri, ngo havu bivuga ngo boce baguca bakakwirukana. Mwene data, akarengane kagiye kuza. Wewe rero wahereye kera ubembetereza, ugiye gusigara wenyene, usigarane n'idini ryawe, kuko Yesu Kristo agiye kuza gusuzuma. Nimuze twihane. Imisi y'ubutamenya Imana yarayirengagije kugira ngo none hongere gushinga uyu munsi kugira ngo wewe mwene data utarahindukira, hindukira wihane, wakira umwami Yesu. Yesu ariteguye kukugirira neza. Yesu agomba gukiza amadini, agomba gukura ingogo amadini yiremetse. Hariho amadini yazimiriye mu byaha bitwa ngo bariko baraja mu ijuru, ariko barapoteye, barazimiye. Nimuze nimwikangure bene data, nimuze turondere uhoraho bigishoka kwabonwa, tumwambaza akiri hafi. Iyi ni nzamba iri kwirasemerera iburira abantu kugira ngo abantu bave hasi bihane, bahindukirire umwami Yesu, bakizwe, bongere gukorera Yesu by'ukuri ataburyarya. Nimuze twihane, nimubwira abapastori bayobore neza, bigishe abakristo amajambo y'Imana y'ubugingo. Nimubwira abakuru b'amadini, mubabwire bihane,
mutware ubutumwa bwo gusemerera, muburire abantu, mubabwire yuko isi igiye kubona ibara, cane cane amadini y'iki gihe agiye kurimbuka. Babuloni igiye gusenyuka, ca gisagara kigiye kurimbuka, ariyo ya madini ariwe maraya. Maraya yemeye kucudika n'isi, agacudika na Antikristo, mugaca muja nago mukaja mu kinyoma. None heraba ikinyoma kigiye kubica bigacika, abantu bagiye gusigara bayobowe n'ikinyoma gusa. No mu madini ikinyoma nico kibatwikiye gusa, ugasanga umuntu aho kuvuga ngo ni ku isabato, ni ku munsi w'indwi, akavuga ngo ni kwa gatandatu, kandi abizi neza yuko isabato bisobanurwa indwi, mugabo agaca avuga mu kirundi ngo ni gatandatu. Ivyo bikagaragaza neza yuko ikinyoma camaze gukwira mu bantu bose ku isi, kandi nuwohirahira ngo abivuge bacavuga bati nguwo ararenze ihaniro. Mwene data, uko niko bahama abakristo ba mbere, babahora kuvuga ukuri. Uko niko bica avugishwa n'Imana ba mbere. Uko niko bicishije Stefano amabuye, bamuhora kudomako, bamuhora kuvuga. Yesu Kristo catumye bamwica nuko yavuze yuko atanagakazatsa na kamwe kazovaho gushitsa ijuru n'isi rivuyeho. Wopfuma wemera gupfa hakuhindura ivyanditswe vyera vy'Imana, nuvyigisha uko biri, hanyuma nawe aze kugororera. Niwemera uvuge naho bokwanka. Kandi nagira ngo mburire ngabishe abakuru b'amadini n'abanyamadini bose, mwanka kubivuga, amadini agiye gusambuka. Mwanka kubitobora, hazogegere musange n'ayo madini ataca kibamariye. Amadini yamara kugagwa, inzugi mugasanga bazihanjagiye, uzosanga uri nyuma yago. None uzogira ute ko wakurikiranya gakuku ukaza guhendwa ukazimira, kugira ngo bikunde ngo wicare ku ntebe y'icubahiro, ngo bakubahe bagutinye. Abantu bagahaguruka bavuga bati ubu rero nimuhaguruke muze murazana ibigira 10 n'amashikanwa. Kandi muzi yuko abaherezi abavyakira bama mu rusengero batigera babuja, bahera ku wa mbere bakarinda bageza ku wa mbere badasohoka. Ariko no munsi benshi bikorera utwabo, maze ugaca usanga ngivyo ngo ni itegeko. Umuntu wese agomba gutanga bivuye ku mutima, kandi agatanga agakorera Imana n'umutima ubikunze atagoberewe. Nico birivuga gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Mwene data, ndagira ndababwire yuko wewe mwene data aho uri hose ari igihe ciza cyo kwisuzuma no kwiyeza. Muntu w'Imana rero aho uri hose, ndagira ngo nkurake kugira ngo uce bugufi, hanyuma tumenye neza yuko ivyagezwe bitigeze biza guhinduka, ariko Yesu aje kubishitsa. No kuvuga ngo bijya bikorwa by'urukurikirane vyakogwa n'abarewi byose bijya byarahagaritswe, ariko amabwirizwa 10 ntiyigeze ahagarikwa. No kuvuga ngo ibintu vyakogwa n'abarewi mu rusengero, babaherezi, umuherezi mukuru yinjira hera cyane rimwe mu mwaka, n'abandi bose baze bakuranya bahana imbu. Cyo kimwe n'urusengero rukuru rwa Yerusalemu, bijya byose byarakuweho, kuko abasengera data bose bagiye guhora bamusengera mu mpwemu no mukuri. Ariko ikintu kitigeze kivaho, amabwirizwa 10 ntigeze kugwaho. Ijuru n'isi byo pfuma bivaho hako ajya amabwirizwa avaho. Nimureke kuvyitiranya rero, ivyavuyeho ni vya bimazi vy'impene, kuko no munsi sindumva umuntu ararika ati nimurazonzanira inka nyuma mpeze ndabasengere. Ariko kuko bazi ko amahera ariyo yoroshe, bavuga bati murazozana amahera nyuma tubasengere. Ariko vya bindi vya bimazi vy'amaraso nta bikiriho. None amahera arava amaraso, none amahera arava amaraso ko babagira bati nimutanga amahera mubone guharirwa ivyaha. Nkazandurujensi y'abahora batanga kera kugira ngo bikunde bazimiza abantu bubaka amasengero, ibisengero binini binini vy'amakatedrale. Bene data, ndagira ndababwire yuko ikintu kitigeze gihinduka najya amabwirizwa 10. Imana irasemera avuga ngo nduharaho Imana yawe yagukuye mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi Imana mbangikanya. Ntabwo wo kugera uyibangikanya, ico ni kizira ntigitashoboka. Nico gituma ari amabwirizwa yose ntigeze ahinduka. Ntiwokuraho ibwirizo rivuga ngo wubahe so na nyoko, ngo iryo ryaravuyeho, iryo ntishobora kuvaho. Mwene data, ibintu vyavuyeho ni vya bindi byose by'urukurikirane rw'ibikorwa.
imigenzo y'abakera, bya bindi byose ugasanga barinda gutanga, bakarinda gukora, abantu bose barinda gutonda kuja Yerusalemu. Uno munsi niwo bukija i Yerusalemu, ivyo byaravuyeho, ariko amabwirizwa 10 ntigeze avaho. Ikintu Yesu Kristo yavuze ati abasenga data bagiye kuzohora bamusengera mu mpwemu no mukuri, kuko kera barinda kuja kuri urya musozi, ariko uno munsi data arondera abamusenga bameze batyo, bamusenga bamwizeye, bamusenga mu mpwemu no mukuri. Mwene data, ndagira ngo wongere gupfuka amahuri, wongere gusengera data mu mpwemu no mukuri. Haleluya. Duce bugufi dusenga Imana. Mana data wa twese uri nyabushobozi kibirengeye ca byose, ndagushimiye cyane mwami kuri ubutumwa bwiza. Ndagushimiye nyakubahwa kuko ari wowe utwigishije, nta nagazatsa canke n'akanyuguti kazova kuri izi ndome. Ndasabye mwami umpe kubahiriza amajambo yawe, umpe kubahiriza ico Bibiliya yanditse, umpe kubahiriza, umpe kugendera mu kuri kwawe mwami. Urabana nanje, uramparira ibyaha byanje byose mwami. Ndakwihaye nyakubahwa, urakoze mwami. Gendera umuntu wese amaze kumva ubutumwa bwiza, maze umuhe guhindukira no guhinduka, yongere kubicari mugisha. Urakoze uri Imana, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, ufise ikibazo wo dutelefona, cyo kimwe nawe wifuza gutura umutwaro kugira ngo tugusengere, uduhamagare utanguje igiharuro kimwe, hanyuma 81588 mwese ndabifurije amahoro y'Imana. Shalom shalom, naho utaha.